kabisa. Gonga Bararia, Rodeza Dominic Calvert-Lewin hagati bwa Ethan Ampadu. Gonga kwa Sturridge. Hagati bwa Wasuiza kwa Ampadu. Nimero zina mugongo ni Kizigenza. Ethan Ampadu. Gonga Bararia, Rodeza Goodmanson na Aronson. Hendo kiza baro kwa Bogo. Attention tereka kumutwari yani birarangira na kwa shot kirimo. Goal! Tigirana Bubet utsinda uronke ugere aho ubwira abansi bawe uti none ahani Atatagira na Bubet wazabansi bawe ngo haniye mugiye watsinza. Gonga baloniza cyane Rondezo witwa Pogo. Katasa Trentandari Rondezo Dominic Calvert-Lewin changase. Disiar Mwongereza. Umupira nawo buruca ku mutwe witwara Niyoro. Usanga umusore w'umunyaswisi w'imyaka 25 kwizira rya Noah Okafor yaciye muri equipe ya AC Milan. Bwira witwa Salman Zate. Reka tukwakirira mu rugo. Leeds United kimwe Manchester United wasa. Umugisha wawe niryo tunga ryawe. Wahisemo neza ko wahisemo Bubet. Bubet utsinze uraronka. Old Trafford Ikefoy. Old Trafford, qu'est-ce qui se passe là-bas? Ikefoy. Michael Carrick. Kumenga baramumenye. Leeds United nimbi. No Okafor nimero 19 mugongo hariya. Saka mwicambere ku munota kanabwira Manchester ati Mutato Joato. Ati hagati ya Leeds United na Manchester United ni ya United y'ukuri. The real United. Which is the real United? Attention reka tuaberia Manchester bakora mabara birashobora gutereka mu cyaka birariko. Nibirarangira Jayden Bogo. Gonga hagati mugana Ethan Ampadu. Ethan Ampadu. Sisa kone kwinyuma Ethan Ampadu. Rondezo Sturridge. Gonga Bararia koneza Goodmanson. Neza cyane kone kwimamfara kutogana. Reka tuaberia geza ucengana bako hagati baramangira ariko. Garukana kwa Noah Okafor. Noah Okafor na Sturridge. Hendo keza baroneza cyane kone kwa equipe Leeds United wanako. Daniel Farka abwira ati Jesse nzokoroka. Ati Jesse nzokoroka ngira umupira ujosha. Gonga baro hagati mu kibuga koneza gasore kitwa Tanaka. Mirongo 22 mu mugongo. Hendo keza baro koneza James Justin. Ramversa baro tereka kuri potine Noah Okafor. Noah Okafor mu defense twiza just Sturridge kari baro mu mugongo. Na Goodmanson ko abwira ati makosa. Abasore bari United ati wewe Dominic Calvert-Lewin wakoza makosa. Ati azade no kuri cyane kunsomera ubutumwa no kuri jewe ndagukunda cyane uburyo udwa isi kabisa Imana ibandanye kugomogisha isi utagabanije witwa Shabeli rakoza Sant Shabeli. Ati amifana yawe ikonde yitegura kabisa. Atuzoyihabwa ntugire ikibazo nta ngorane. Manchester United rero no mupira bahevye byo kukorako. Bagira ngo bararengura rizika biufashe. Uretse 27 Manchester barekipera barakudogana Bruno Miguel Fernandes amutereka hasi ariko bagarikiza ati nacabaye. Dogana baretwa Goodmanson kwa ndego equipe ya Leeds United. Herokeza kwa Noah Okafor hagati mu kibuga na Ethan Ampadu ariko nako Bruno Miguel Fernandes akijamye hasi. Herokeza baro kwa James Justin umusore wa Leicester City. James Justin kata Sandro na Dominic Calvert-Lewin ariko Niyoro atamara mpira kwa Lisandro Martinez. Rondezo Casemiro barautakaza. Attention agiteka mariko. Manchester badefenda neza. Herokeza baro kwa Goodmanson. Kata Sandro na Jayden Bogo ariko. None birango mpira kwa Nante. Rondezo Dominic Calvert-Lewin ku mutwe. Duga kwa Aronson ariko. Rekura shot Kerimo. Goal! Tigirana Bubet utsinda uronke ugere aho ubwira abansi bawe uti none ahani. Tabara equipe yitwa Manchester United yayovye. Tabara
abafana ba ekipe ya Manchester United batewe. Leeds United ishwara Old Trafford. Leeds United ishwara mu gisagara cy'i Manchester. Leeds United ya Daniel Farke ivuga ati nitwa United nkuru. Rekura shot ikomeye cyane hariya y'ubugome. Atukora bagize ubwa mbere nabibonye, reka ndabongere. Noah Okafor bwira Selemans acuragendeka biragendeka nawe reka tukugende. Manchester United ubusa Leeds United bibiri. umugisha wawe niryo tunga ryawe, wahisemo neza ko wahisemo BUBET. BUBET utsinze uraronka. Iyi ekipe reka tuyikijyanino, iyi ekipe reka tuyicagagure, iyi ekipe reka tuyica umugani. Jim Ratcliffe ari imbere iramufata aracugumira. Michael Carrick ati ibi biriko birashikira navyo ntahura. Leeds United ati turi kuri misiyo kuguma muri English Premier League EPL. Noah Okafor atereka mu gitsinda cyo kigira gatandatu muri EPL y'uno mwaka. Una n'umusore nababwiye umunyaswisse imyaka 25 ariko yamuka muri Nigeria. Bega Noah Okafor abwira ekipe ya Manchester United ati from FC Ball to RB Leipzig to AC Milan nk'isangano ndumukinyi w'igihangange. Manchester baronka kona ndayiserebure cyane kumenga n'ubundi ntakirimo. Attention reka turabino kona ya Manchester United deposa baro ku mutwe ariko kata Sandro za Jayden Boga ariko none birango mpira fatwa nanze. Ronde za Dominic Calvert-Lewin wina ku mutwe duga kwa Aronson ariko rekura shot Kerimo goal. Tigirana BUBET utsinda uronke ugere aho ubwira abansi bawe uti none aha ni tabara ekipe yitwa Manchester United yayovye. Tabara abafana ba ekipe ya Manchester United batewe. Leeds United ishwara Old Trafford. Leeds United ishwara mu gisagara cy'i Manchester. Leeds United ya Daniel Farke ivuga ati nitwa United nkuru. Rekura shot ikomeye cyane hariya y'ubugome. Atukora bagize ubwa mbere nabibonye, reka ndabongere. Noah Okafor bwira Selemans acuragendeka biragendeka nawe reka tukugende. Manchester United ubusa Leeds United bibiri. umugisha wawe niryo tunga ryawe, wahisemo neza ko wahisemo BUBET. BUBET utsinze uraronka. Iyi ekipe reka tuyikijyanino, iyi ekipe reka tuyicagagure, iyi ekipe reka tuyica umugani. Jim Ratcliffe ari imbere iramufata aracugumira. Michael Carrick ati ibi biriko birashikira navyo ntahura. Leeds United ati turi kuri misiyo kuguma muri English Premier League EPL. Noah Okafor atereka mu gitsinda cyo kigira gatandatu muri EPL y'uno mwaka. Una n'umusore nababwiye umunyaswisse imyaka 25 ariko yamuka muri Nigeria. Bega Noah Okafor abwira ekipe ya Manchester United ati from FC Ball to RB Leipzig to AC Milan nk'isangano ndumukinyi w'igihangange. Manchester baronka kona ndayiserebure cyane kumenga n'ubundi ntakirimo. Ko rero hariya baratwere kwitwa Wilfried Nyonto n'umwe mu basatirizi beza w'umutaliyano. Bane gwa Leeds United aracyari kuri bande tosha, ukongeramo witwa Lucas Nmecha nawe nyene kwande gwa Leeds. Ariko ndabwira abantu FA yubahwe, ishami ry'umupira w'amaguru mu gihugu cy'u Bwongereza yubahwe kubera ko hari uburyo Manchester ikinye n'izindi ziriko zirakina izijamo igasanga yakomeye, ariko ikinye ubwayo yonyene tukayiraba twese dutuje atangorane dufise dusanga Manchester yoroshe. Yakinya ari yonyene ku munsi wa gatanu gerekezo rya 20 ikina na FC Bournemouth yakwa kuyica. Una munsi irikira kina yonyene ku munsi wa mbere
abandi bose batuje bayanze amaso ati reka turabe Manchester by'ukuri kuko iri Manchester twarazwe n'umugabo witwa Sir Alex Ferguson, noneho dusanze atariyo. FA Cup yarasezerewe, Carabao Cup yarasezerewe, Champions League nikina, Europa League nikina, Conference League nikina, ninda zotanga icegeranyo cya Manchester. Ariko ndashimiye cyane ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu cy'Ubwongereza FA, ubo bumvise buno busabe Manchester bakaza barayiha umunsi wayikina, umunsi yiyarije kugira ngo turange umwanya wo kwiraba twese twitonze. Hari ukuntu ikinye Liverpool kirakina twakwenda tukaja kuraba Liverpool tugasanga Manchester yatsinze atawize. Aya reka turabino kone kwa rego ekipe ya Manchester United 35 ariko wapi nakirimo. Reka turabera kura shot ariko ansa Matheus Cunha yati 5 metres 50 aria mpira kutera kwa metero 5 santimetero 50. Clovis mwenga bw'ivyuma kano kana kankatire bakarungikira abafana bose ba Manchester United kubujya jewe nshimira FA kuba Manchester bayi umunsi wayo kugira ngo ikine twese dufise umwanya wo kwiraba tutariko turara izindi ekipe dukunda. Hari uburyo kuraba ivyo Manchester ikina wikundira Chelsea bigoye, hari uburyo kuraba ivyo Manchester ikina wikundira Arsenal bigoye, hari uburyo kuraba ivyo Manchester ikina wikundira Manchester City bigoye, ariko nawe ubukunda izo ekipe zose Manchester igakina kuwa mbere cyangwa kuwa gatanu biroroshe kwiraba utuje, biroroshe kwiraba utuje kabisa. That's so amazing kabisa. N'uwitwa Kamanzi Sansana Kamanzi Jean Claude wawe munota wa 36 orokino Manchester United kuri Old Trafford ubusa, Leeds United bibiri byose byatsinzwe na Noah Okafor. Nitwa Zadro Mansa, ino ni PJ Classic FM. Aya ekatobere mpira murebe kwanza Mano Ugarte henokeza baro kwanza Reni Olivier Yero hagati mukubara Mano Ugarte. Manchester yumuhagarikiza anza kuba ati murindire gato habaiki ati habaiki habaiki aribona ko habaye altercation hagati ya Lisandro Martinez n'umugabo azwi izina rya Dominic Calvert-Lewin. ishobora kuba ikarati itukura kuri Lisandro Martinez, kosa ryari girengagije ariko ntakirimo yamukoze umushatsi. Ololo ino ishobora kuba ikarati itukura kuri Lisandro Martinez agasiga Manchester United yonyene. Lisandro Martinez akwega umushatsi witwa Dominic Calvert-Lewin. Ino ni ikarati itukura, checking possible red card, violent conduct. Ikarati itukura hano iratangwa kuri Lisandro Martinez yamumuhagarikize Portierni atowe umuvyeyi. Eka turabava muri VAR yariya ayaga na bagenzi bo muri VAR barafata ingingo imaze gutaravuga ati ino ni ikarati agomba kwitanga. Lisandro Martinez ikarati itukura kuri we. Manchester United isigara mu kibuga idakwiye karabaye. Au revoir United, au revoir au revoir Man United, 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 au revoir, à bientôt. Au revoir. Ikarati itukura kuri Lisandro Martinez yakweza umushatsi witwa Dominic Calvert-Lewin cyangwa DCL, musore wa kera wa ekipe ya Everton Mwongereza. Lisandro Martinez adatahura ibiriko biraba. Hari witwa Joshua Zirkiza atireka nkoze ihorere oya mami ihorere oya mami ihorere
ati Lisandro yari yakinye match nziza ariko nta kundi arayidandaje, yamara ayidandaje igeze mu marembera, ayidandaje igeze ahatemba, ayidandaje igeze ahanyerera. Atorera kufura hagati mu kibuga ahakorewe ikosa. Lisandro Martinez yakorewe witwa DCL Dominique Calvert-Lewin. Pira muremure kwa Garatabara, mpira kwa maguru y'abasore ba Manchester United. Pira muremure, attention Rondezaria, Popo Matheus Cunha, goal! Tigirana Bubet, utsinda uronke ugere aho ubwira abansi bawe uti none aha ni Fata baro, Bruno Miguel Fernandes, meilleur passeur, meilleur joueur wa Manchester United muri bezi yatunze telefone. Umugabo yitwa Carlos Enrique Casemiro mucunguzi asigaje match zitandatu agasezeraho de Trafford. Gira witwa Dalot, twabitumye Matheus Cunha arasimba arananirwa, tubituma Benjamin Sesko biranga, tubituma Madi Diallo biranga, ati reka ndakwereke ko nakiniye Real Madrid ngatawukaneza Ligue des Champions. Carlos Enrique Casemiro umunyabrazil garura Manchester United mu mwuka. Umugisha wawe niryo tunga ryawe, wahisemo neza ko wahisemo Bubet. Bubet utsinze uraronka. Memba y'umwana arishobora kuva mu magodoka. Man U kimwe Leeds United ibiri. Nusayr Mazraoui na Madi Diallo barasohoka, haza Diogo Dalot ndetse n'umusozi kw'izina rya Bryan Mbeumo aka Mr Champagne. Bryan Mbeumo umunyakameruni hariya sura wa ekipe ya Brentford mu gihugu cy'Ubwongereza nyene. Manchester yifuza guhindura amazi. Bruno Miguel Fernandes atereka mu assist ya 17 muri English Premier League. Birahindutse Leeds birahindukanye. Attention katura Bruno Fernandes, ore rikoso witwa Mano Ugarte ubona ko yamusetse, se kwitwa Mano Ugarte atereka hasi atamuje umugongo. Katurabe hariya amahirwe ya nyuma, Salman Saratuga kugira ngo atabare ekipe ya Manchester United kuri no kufura igiye kwitegwa na Bruno Miguel Fernandes. Abasore ba Manchester baduze rekura baro tereka mwariko birangari umunyegora tabara umupira ugaruka kwa Bruno Fernandes, ntibirarangira. Bruno Fernandes yerekeza kwa Dalot, Katurabe Dalot umupira muremure hari ariko abasore barinzi baravyanga. Attention deposa baro, finito. Daniel Fark aravuga ati reka mbwire Michael Carrick ko bicoroshe kumenyereza muri EPL. Au revoir United, au revoir Man United, au revoir Man United, au revoir Man United. Nuko bigenze.